bajejwe harimo kumenyesha amakuru ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru baramutse bagira urugendo rusanzwe rw'akazi mw'ishirahamwe Onatel. Yarasanzwe aje kugirisha inama z'abakozi uhereye ku buyobozi bwa Onatel ukaja wagize urwego nshingwantwaro n'amasendika ndetse n'abatwara amaserivisi bose bo muri Onatel. Yari yaje rero umwe mu kugira ngo twevariwe turabe uno munsi recommandation umushikiranganji yambere yatanze n'irishirahamwe zoba zigeze hehe mu gushirwa mu ngiro. Aho twovuga na cane cane ibigo kugira audit organisationnel et fonctionnel y'ishirahamwe, ivyo twari tamaze kuronka rapport bijanye na inspection générale de l'État kugira ngo barabe uko ishirahamwe ryagiye riratwarwa kuva rigitangura gushika uno munsi. Nayo ico gikorwa carabaye, turamaze kuronka rapport provisoire et rapport définitif. Hariho ibijanye no kuraba ko gabanura amahera dukoresha cane cane abakozi cyo kwita la masse salariale, eka nico hari ingingo zimwe zimwe bari basavye kuzofatwa nazo twazishize mu rwego nshingwantwaro ziragira ico zivuze ko, kandi hari ingingo twafashe zijanye no kugabanura uburyo dukoresha mu guhemba abakozi. Hari na cane cane ikibazo c'abakozi ba Onatel ubwabo. Umuntu arabiye daransanzwe umengo ni benshi batwara uburyo bwinshi, tukabona yuko abo bakozi bashobora kugabanuka kugira baha akanya yuko twoshobora kubona abandi bakozi bashasha bari ku gihe, kuko nkuko mwabimenye mw'ico gihe barekanye neza yuko abakozi ba Onatel benshi, nubwo ari benshi muri bo bashaje. Uno munsi tukaba dukeneye yuko tubonugura abakozi tudashiramo abakozi bashasha bazi na cane cane izi tekinoloji nshasha zigezweho. Barya abakozi kumure bari basanzwe bakorera ngaha tukabafunga tubashira mu yandi maserivisi, mugabo ayo maserivisi ashobora kuronka ico bakora. Uno munsi aho basanzwe bakora tekinoloji zarahindutse cane, nico n'ikibazo twahawe kandi tuza gutwangira inyishu zihuta. Abakozi turabahumuriza, barazi neza yuko ishirahamwe mu Onatel duhembwa mu mahera twinjije. Barabizi neza yuko tutinjije ntibashobora guhembwa. Uno munsi tubasaba yuko yo kugwiza inguvu twimbure vyinshi, kuko turocouvre les arrières dufitwe n'abakiriya bacu, kugira ngo uno munsi dushobore kubahemba kuriha n'amadeni twafashe, kugira ngo mwokumva yuko mu catumye dushika hiyo gatoya nuko twaronse nokwita indi axe de production ONAMOB. Amahera yinjira yose mu vyigwa bari bagize, amahera yose yinjizwa agaca kuri konti kugira ngo tubaze kuriha ubwa mbere ideni twafashe. Urumva yuko kugira ngo turonke amahera yo gukoresha kugira ngo amasite yose ya ONAMOB aguma akora, amafaranga tuza kuyakura ahandi atari mu ONAMOB. Ico gituma usanga twashiye tugira ingorane zishobora guhemba abakozi, ariko uno munsi turabahumuriza
kuko turiga ubundi buryo twabona yuko kumbure baboneka ubundi buryo ushobora kuboneka kugira ngo tubahembe muga haniniya si ubundi buryo special ahanini ubahimiriza ku bikorwa kugira ngo bakukura amadeni dufitiwe twimbure bacafise abakiriya bakitwizera cyane twirukanka twarokite twize menshi hanyuma turonka ayo guhemba abakozi n'umusesekara ibyo twumvikanye byose twahawe yuko twogeza nko mu mpera z'umwaka dufise vision itomoye yanditse ibigiye kurangura kandi bishoboka tuba twamaze gushyira mu ngiro na cyane cyane ibintu bidasaba uburyo bwinshi ibintu onatere nyene yo kwishoborera tuba twamaze gushyira mu ngiro.